Yesu ashime cyane. Amen. Aramukije mu izina rya Yesu. Amen. Imana yangiriye neza muri iyi ndwi. Imana yarankijije ndwaye, ntibyari byoroshye cyane. Ndumva mbabara mu nda biteye ubwoba, ariko kuwa gatanu nje ndaza ngaha baransengera, basengeye. Numva mera ni piripiri iri kirambaba mu nda. Nkumva imisonga myinshi iteye ubwoba. Ariko ndashimira Imana ko natashe nakize. Muvyeyi yarambaye hafi, abasenzi baramba hafi, bose ndabashimiye. Imana ibahezagire cyane. Naratevye gushinga intahe gatoya kuko intahe yanje si yo muri izi somene zibiri gusa ni inyuma gatoya. Je naje hano nari mfise ikibazo, nari ngwaye guhera gushika ngaha mu ivi. Wamengo na amazi ashushe bansutseko. Nari natuse, mwarimu arabizi. N'abasenzi barabibonye baragira ubwo baravuga ati ibintu si bisanzwe. Nukuvuga n'impuzi nyegereye wamengo umubiri wose uravuyeko. Ca ndaza ngaha basha baransengeye nk'inshozo zishika zitatu. Ndashimiye abasenzi cyane cyane Claude hajya n'umumama araha bafatanije gunsengera. Nukuri ubu narakize n'inkovu zarazimanga yose urabona kandi ko nigeze gwara. Cyo nayigomye gushimira Imana. Imana yarakoze cyane. Imana yo muri repentance ni Imana ikomeye cyane. Yesu ashimwe cyane. Amen. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Kuva nshitse ngaha natwe nashoboye kuronka ingene ntwenga kuva ninjiye muri repentance. Nayinjiyemo muri 2020 umenga. Naho natanguye gutwenga kandi nakijijwe muri 2013. 2013. 2013 ni watwenga. Oya. Natanguye gutwenga ngaha ngeze ngaha muri 2022. Hanyuma ndagira amahigwe nta mahoro nari mfise naho natwenga, ariko kuva ninjiye ngaha ngarutse mvuye kumutakura niho nashoboye kugira amahoro. Ubu ndafise amahoro. Imana ishimwe cyane. Kubw'amasengesho ya Pasteur Nitezuwera Justin narashoboye kugira amahoro kandi ndumva ko ndiko ndakira. Naje ngaha naraboze mu nda, naraboze pe, nama nturamangati ndiye kabiri ku munsi naca nturamangati, ariko uyu munsi ndamahoro ndajya na gatatu na kane ku munsi. Haleluya. Ndashimiye Imana cyane ibyo yambwiye, ndabona yuko hari ikintu kiko kiraza kandi kitari gito. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ubu n'amahoro mu nda numva merewe neza cyane. Yesu aduhana mu Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Abantu badatwenga Imana ibahe gutwenga mu izina rya Yesu. Ariko iyo umuntu adatwenga atari kubera adashaka, ariko ibiye nibimworohera. Yesu ashimwe. Amen. Nagomba nshimira Imana ku byiza yankoreye. Si muri izi ndwi zibiri ariko n'imbere gato nyuma gato jewe naragwaye ikintu bita umutwe. Wari umutwe sinogira ukuntu no karifya. Hariho umuntu ngaha yamfashije sinari ndamuzi, namuhawe n'uwundi muntu yitwa Colonel. Yarahevye amayinite ntazi uko angana, ndi muhira ngwaye kuko uwo mutwe nari narafashe imiti amaparastamole burya n'ubwana. Reka ndagufate. Baranyandikiye kire ya Ferega ndayifata. Gufata Ferega umutwe ukibaza yuko iyo kire yose woyimara atana kanuna gato yabasi gato kabaho uwo mutwe uruhutse. Ariko Colonel yaramfashije aransengera ayo mayinite sinzi igiciro ukuntu kirangana, minota ngira ngishika nka 10 n'ingahe. Aransengera ndagira manifestation ndavomisa. Neje kuvomisa ndumva ntangoye kuruhuka. Nduhutse mu nyuma naho naragize akigoro ndashika ngaha. Ndashitse icyo gihe naho naragize ikintu, nari mfise intege nkeya cyane, nari mfise umuntu yari yamperekeje. Naragira ikintu kijanye n'imbeho, umbonye nk'ubu yengiye kwa muganga baca banyarukiriza ko agatermometre bibaza ngo n'ubushuhe mfise.
ariko bagasanga nta bushuhe mfise, bakibaza ko nk'akarono bamfise malariya, mugabo bagaca basanga nta malariya mfise. Ubwo bushuhe bukamfata nyene bukanjugumiza, bugasubira bukanjugumiza. Ico gihe rero baranshize ngaho muri sale baransengera, bansengeye birahera, baca bambwira ngire amaturo ngaho oye ndiko ndasirikira, ndabikora. Hanyuma mpejeje rero ndashobora gutaha. Nukuri ndakengurukiye Imana yarangiriye ibitangaza. Novuga uko bidasanzwe kuko ndavye ibintu nagwaye muri kuno kwezi guhera itariki ya mbere y'uno mwaka, ariko uno munsi nkaba nashoboye kuza ngaha. Ubu rero abazimu barapfuye. Nukuri dukomere Imana amashi menshi cyane gose. Yesu nashimwe. Amen. Jewe ngira mvuga ikiza Imana yankoreye. Naraje ngaha ku munsi wa kabiri, inza ndi mu mihango, ikanka gukama, ibihe byanje byo gukama bikanka. Nyuma rero nyene ndabona yuko ari bigeragezo, abantu baguma bambwira ngo nisubire kwa muganga kubera mu kwezi kwa 11 nanagiye baranyongerereza amaraso. Hanyuma rero nguma nkorora ibintu by'ibibuyebuye mu nda. Nageraho haruguru aho ndara nkaza motegwa n'umwana ngiye kurebayo w'agahinja kandi atawuriye. Mfise agahinda, nari mfise agahinda kenshi. Naraje ku munsi wa kabiri, pastori turabanana acarambwira ati banza urebe uwicare harya ndaza tugusengera. Aransengera mugani kubera ibyo bintu ndabimaranye imyaka myinshi. Ukuntu bansengeye amarira yaciye amfata, kandi kubabibonye bo bibaza yuko yari amarira, ariko niko nafashwe. Bagiye kumvuza ikintu cy'amaso mu mutwe hahindutse. Burya kuboko ntikwari gukomeye, amaguru imitsi yari itunye. Basha nkabona ibigeragezo cyane, nkarandarota bantwaye mu irimbi ahantu nyene ku gatumba imba, bakampa ibase ngo ninyore ngo ivu ngo shire. Ubu warakize y'umwana? Ubu ndafisemwo kamitende. Warakize? Ntago dukeneye mitende, turagusengera makukize. Warakize cyane nturakira? Nararose nakize muri make, mugabo kuva kwa kabiri bambwiye yuko shobora kuza no munsi bagaheza kunsengera, kandi ubu ndaryama nahora ntaryama. Yesu nashimye. Wahora utaryama? Wari umaze igihe, byari bimaze igihe kingana gute? Je ngwaye imyaka myinshi, ubu honyene mvuze ngo ndabivuge nari maze imyaka 10. Mwana wanje afise imyaka 10. Nakuye kwibere kandi mukuye ko kumva zijya nyene mwambonyeko. No muri iyo myaka 10 yose wagumuva canke wari usi kibazo c'amaso gusa? Naguma mva. Oh my God. Ariko Imana irahari cyane, nta muntu yotera haleluya. Angaye no kuba mbonye afise utuguvu kuko yari faible cyane. Munsi wa mbere tumusengera hariya, namubwiye nirindira wewe turagufatira umwanya ukwiye. Yari faible, afise faiblesse ziteye ubwoba ku rugezo rukomeye. Turamufatira umwanya, turamusengera. Hari ibintu byinshi abadayimoni bakora, rimwe na rimwe no kwa muganga bikaburirwa inyishu, ariko ari abadayimoni bashizeho izo mpamvu, ariko nta kintu na kimwe Imana idashobora gukora mu izina rya Yesu. Imyaka 10 umuntu afise ikibazo nk'ico, ariko Imana ikagira icyo ikoze. Twari dukwiye gukomera Imana amashi tukanayiterera. Haleluya. Turongera tugusengere kandi hari ikindi uvuga? Dukomere Imana amashi.